ku mashuri abanyeshure uyu munsi ntibagikoresha imitwe yabo kumva ko bashobora gufata umwanya n'utwigoro bakora ibishoboka byose ari nka recherche zobasaba logique kugira ngo biyimva kugira ati no devoir nimba tuzihawe kubera iki twigorera ubwenge tugerageje kubiserangura ibyiza bya intelligence artificielle ni byinshi uretse gusa ko bigeze nko kuri ibi bintu byo kwiyumvira byamaze gutuma urwaruka rutari ruke kumbure n'abandi bantu batari bake basanzwe bifite ikibazo cyo mu mutwe bagira ubunebwe bwo kuba bashobora kwiyumvira n'akantu gasanzwe basanga bibaye ikibazo ariko hamwe n'ivyo ku muntu ahisemo kuyikoresha neza akarusho karahari mu buryo bumwe canke ubundi. Yes, bakunzi ba Peace International TV turabaramukije twizera yuko mumeze neza muguwe neza aho mudukurikirana aho muri hose kw'isi. Turazi yuko dufise abadukurikira bari ngaha mu Burundi, abari mu bihugu byo mu karere ka Afrika y'ubuseruko, abari ku mugabane wa Buraya, Amerika n'ahandi hose mudukurikira. Turashima na ntajye ukuntu mubandanya mubana natwe. Rero ndi Moses Angelo, twama tubaha ibiganiro byiza biri mu mice itandukanye. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku kibazo kijanye n'ubuhinga mvabwenge ubwo bita intelligence artificielle. N'ubuhinga buriko buramamara muri no myaka aho benshi babwikorako mu bikorwa bitandukanye, aho usanga mbere bunyarutsa akazi mu buryo utashobora kwiyumvira. Ariko rero hariho n'abandi kumbure batabuvuga neza. Nizere ko mumaze kububona ku banyeshuri abakoresha za mudasobwa ordinateur, muramaze kumva ikintu cyitwa ChatGPT. Ako ni kamwe muri utwo dukoresho, ariko kandi hari n'utundi twa application twinshi dukunze gukoreshwa, aho usanga dukoreshwa cyane mu bikorwa mvabwenge. Rero murashaka kwibaza ati mbega ubu buhinga ni bwiza ni bubi? Ubwo koko hari ico bumarira igihugu mu iterambere mu ndero canke ubwo abanyeshuri ntibutuma umuntu ashobora kwiyumvira kwiwe kugabanuka? Rero ivyo nivyo bibazo benshi dukunze kwibaza. Twabazaniye umwe mu gwaruka asanze akoresha ubwo buhinga, kumbure agomba kudusangiza mu bumwe mu bushakashatsi yakoze nuko dukwiye kubyifatamwo mu gihe dukoresha ubwo buhinga. Reka ndamuha ikaze. Murakoze cyane. Muraho. Turashima Imana n'abantu bake. N'abantu bake. Yego. Yes, kumbe ngiye niyo ChatGPT irimo murayishimira. Birashoboka. Yes, kumbe wewe ubwa mbere dukurana ibiganiro hano muri Peace International TV, urashobora kwibutsa abadukurikira kumbure n'abashasha ari bwa mbere babonye kino kiganiro, ari bwa mbere bakubonye bamenye uwo turi kumwe ninde. Ego, murakoze cyane batumire mwese muri ko muradukurikirana. Bon, ngigwa ko nk'umujyi w'igisahira. Ku mazina nitwa Cedric Nijimbere, ndi kumwe na Moses Angelo hano kugira ngo dushobore kuvugana kuri bimwe kubijanye na intelligence artificielle. Murakoze. Kumbure abasanzwe bakuzi bavuga ati Cedric tumuze mu bintu by'icongereza, ari nk'umwigisha, mu interprète, mu traducteur. Ibi bya intelligence nabyo yabikuye he, yavyize he? Ubwo so uje kuduswaganya. Murakoze cyane. Bon, mu bisanzwe uri kurabiraba isi aho irikitera yaguka kandi itubikiye byinshi. Niyo kuvuga ko kazuza katubikiye byinshi, numva katubikiye ibintu byinshi bituma abantu dushobora kubandanya tugira ibintu no kwita amatsiko yo gushaka kumenya ibintu bigiye bitandukanye. Abazungu uko bakora no kuvuga barafise ikintu bise mu mvugo y'ikinyamazuru ivuga ngo conspiracy plans cyangwa conspiracy theories. No kuvuga n'imigambi karundura muzungu ashobora gupanga. Dufate nk'ubunye muri 2025 agapanga umugambi muri 2025 ufise gushika muri 2030 cyangwa 35 40. Umva kagenda kuwa wowe kibaza ngo bibaye mu mwaka umwe, eka kumbe byabaye kera. Rero kumva ko umuntu ashobora kuguma yiha makuru amenya aho isi igeze biranamufasha no kwibako byoroshe. Ego cyane. Urumva ugiye kudusangiza bumwe mu bushakashatsi wagize. Tunyarutsa rero twumvise AI, artificial intelligence canke intelligence artificielle. Ubwo buhinga butangwe kumenyekana mu mwaka wa 2021 kuduga, uko niho butangwe kumenyekana cyane. Mbega niho bwatanguye? Novuga nkuko natangiye ndabivuga
ngira nsubiremo amajambo mpejeje kuvuga mu kanya. Mu bisanzwe muri ko murabiraba ibintu abazungu bakora akenshi bikunze kuba vyandikwa, si ibintu bakunze kuba bacisha mu majambo bagenza gute ibi na biriya, birabanza kwanza bikandikwa, bimaze kwandikwa hama mu nyuma bakabona kubishira ahagaragara. Twebwe abanyafrika abenshi muri twebwe bitubera bishasha kubera iki ntituzi imigambi yabo, tugaca tunatako ntitunasoma. Ariko hari kugira umugambi no kuwushira ku mugaragaro ugatangura. Mbo erega ico no kubwira coco, burya umugambi umuzungu akoze ni wabona awushize mu ngiro ukagaragara mbere natwe abanyafrika ukadushikira, uba waratanguye kera hariya, haba haciye igihe waratanguye. Ni nk'uku kuntu, reka ndebwe nk'akarorero, ni nk'uku kuntu hariho amatelefone. Bo tuza tumva ngo urumva ngo telefone ngo marking iyi ngo nimba ari za 5G ntumbaze nibiki, ukaza wumva ngo ni shasha zaje, wowe ukazibona ukagira ni shasha, kumbi iyo zaje zizanana barazihaze, zimaze igihe zarakoze, wowe inezi gushikire zitevye uciye uzifata nka nshasha. Niko nibi rero byo mu bazungu nyene bimeze. Ni ukuvuga bobo ubuhinga buraza bukabashikira, bakabukoramo ibintu bigiye bitandukanye, bakabukoramo inyungu. Ni ukuvuga ino bikaza kudushikira bitevye, naburya ibintu by'iwabo bisanzwe bizimvye. Urumva babanza kubanza gushikiriza abantu basanzwe bifitiye inoti, bikabashikira kare kandi ku mwanya. Ariko twebwe no kubera ko muri Afrika usanga ibihugu byinshi biba bikenye, bigeze ku Burundi ho n'urundi rwego, umva ugasanga bidushikiriye bitebe, tugaca tufite ngo nibishasha kandi byabaye kera. Haciye igihe ngaho ubuhinga buraje mu Burundi, ugwaruka rutanguye kubwijukira ubwo buhinga, bariko barabukoresha mu bisata bitandukanye. Kubwawe urabona hari ico bumariye igihugu n'abanyagihugu? Bo ico novuga, reka kwanza mbanze mvuge icari co intelligence artificielle kugira ngo dutangure twumvikana kandi gatanu kuri gatanu. Rero igihe cyose umuntu azokumva ngo intelligence artificielle, kuko si bose bumva igifaransa, kandi si bose bumva icongereza nka artificial intelligence. Mu bisanzwe mu mvugo y'ikirundi idateye amazi ariko kandi iteye ipasi, ni bisigura n'ubwenge karemano. Umva ubwenge karemano abazungu bashoboye gushiraho ni mu ntumbero, kuko uri kurabiraba n'amamashini, ni mashini ziri informatize. Umva mu buhinga bwa none ziri informatize, ndavuga ama computer ashobora gukora ibikorwa nk'ivyo umwana w'umuntu ashobora gukora. No kuvuga arafacilita canke se arorohereza, agatuma novuga nk'ibikorwa bimwe na bimwe vyotwaye inguvu nyinshi, vyotwaye effort, utwigoro tutari duke, bishobora kunyaruka. Kandi rero ahantu hari ikibazo hamaze gushikira intelligence artificielle, usanga ikibazo kiriko kirakemuka hatarinze kuzamo complexe zigiye zitandukanye. Nuko ngaho ishuri ikibazo rero, ubwo buhinga mu Burundi hari ico buriko burafasha igihugu n'abanyagihugu? Ame novuga yuko ataco buriko burafasha, nibaza ko noba mbaye mubeshi. Noba mbaye mubeshi kuko uri kurabiraba intelligence artificielle ni gute ikora, kandi ikigaragara coco nuko nk'ugwaruka rutari ruto hano mu gisagara ca Bujumbura rurabwifashisha gose. Reka ntanga akarorero ku mashuri, abanyeshure uyu munsi ntibagikoresha imitwe yabo, kumva ko bashobora gufata umwanya n'utwigoro, bakora ibishoboka byose, ari nka recherche zobasaba logique kugira ngo biyimva kugira ati no devoir nimba tuzihawe kubera iki twigorera ubwenge, kandi za intelligence artificielle ziri haje ufa gutamo gusa. Intelligence artificielle nta birenze, uyitamo gusa ikibazo ufise mu misegonda gusa ikabira gukorokaniziye inyishu, ikigukororera inyishu. Ako niko wita akarusho? Ndiko ndazi sindaheza, iwe ikibazo gusa n'ukuri kurihuta gose. Ikindi kandi intelligence artificielle uri kurabiraba uyu munsi irafise novuga akamaro kagiye gakomeye. Nk'ubu dufate nk'akarorero ahantu hariho inganda canke se ahantu hariho ama entreprise bisaba yuko amafaranga aharugwa ku rugero rudasanzwe, ni kuvuga irabica bigacika mu bintu vyane by'amafinance, finance ikavyorganiza neza ku buryo n'amaherere, kuko urabona mu bisanzwe nko mu mabanki na hehe hari igihe usanga habaho na herere y'ivy'amahera, abantu bamama bapfungwa bagafungwa kubera iki, hari amahera azimira kubera iki, guharura nabi n'ibindi. Rero iyo uri kurabiraba birafasha gose. Si nivyo gusa, no mu bitaro
ibitaro kubera yuko hariho novuga systeme cyangwa se complication ibintu byagiye bicanga abadogiteri bagiye batandukanye rero iyo bagiye bifashisha za intelligence artificielle biraborohera ugasanga novuga nk'inyishu canke se nka resultat umuntu yoronse biciye birinze kugorana nukubera intelligence artificielle biriko biroroha rero mu buryo bumwe canke ubundi tugerageje kubiserangura ibyiza bya intelligence artificielle ni byinshi uretse gusa ko bigeze nko kuri ibi bintu byo kwiyumvira byamaze gutuma ugwaruka rutari ruke kumbure n'abandi bantu batari bake basanzwe bifite ikibazo cyo mu mutwe bagira ubunebwe bwo kuba bashobora kwiyumvira n'akantu gasanzwe basanga bibaye ikibazo ariko hamwe n'ivyo ku muntu ahisemo kuyikoresha neza akarusho karahari mu buryo bumwe canke ubundi ngaho tubwire rero boyikoresha neza gute vuga nk'akarorero ukuntu yokoreshwa neza mu gukoreshwa neza ndashobora kugwa nk'akarorero nk'ubu unye reka ndagwe nk'akarorero burya iyo umuntu atangiye kwiyumvira intelligence artificielle ntabwo yahozeho ntabwo yahozeho no kuvuga hariho igihe runaka kandi sinibaza ko ishobora kuba ifite nk'imyaka 5 canke 4 ibayeho oya no kuvuga imaze ikiringo gito ariko impact cyangwa se ubwako imaze kugira mu Burundi ndetse no hanze y'igihugu ni bunini reka ngo urugero burya urabona intelligence artificielle bakubwira bati iyo ufashe ngo ikibazo ngo icari cyo cyose ukayibaza naho ugira ikosa ngo iragukosora ariko cenda guhaye igikorwa uzugende ufate nimba hari nk'ibintu yibaza ikuzanira inyinshi ucu yipinga uvuga uti ibi bintu uri kuravuga sivyo izokubaza ati reka none ibi bintu ndiko ndazanya uti sivyo wowe ubivuze kwiki wowe ugize icyo bivuga ko nayo irakubwira ati ego ni inyishu niyo bisigura ngo nawe urafise icyo boterera mu yandi majambo ntubikimuga kandi ukiri ngaho hari naho ikubwira munsi ngo buranje ngo ndihenda ngo wame ngo ubanza kuverifya ngivyo ndaguhaye none urumva bisigura ngo nivyo iyo yifashishije iragufasha kandi kimwe muri avantage canke se akarusho gatuma umuntu ashobora guhurumbira nani intelligence artificielle urumva ni kujya kuntu usanga nk'inyinshi zidatebagana umva zikeneye umwanya muto kandi ntizitebagana urumva nta birenze ariko urumva wewe ubwiye ukavuga uti je nkeneye muto wiwanje umva usanga uri kuragira rimwe na rimwe muto gashuha bikagaragara nkaho umengo ni ikintu ushobora kuba wikoreye kiremereye urumva ibintu nk'ivyo ariko uri kurabiraba neza mu gihe uyikoresha iyo intelligence artificielle urumva hariho ico bita intelligence artificielle na intelligence humaine ubwo rero ni ndemanwa nibwo bwakoze ubwo onye bw'abana bw'imfondano bw'ubuhimbano urumva mu yandi majambo uri kurabiraba nimba yo ishoboye kukuzana ibintu ni muntu mbere yuko ivyorosha ariko nawe urashobora gushiramo logique urashobora gushiramo logique kuko hariho ahantu igera nayo ikagira limite kuko ni ibintu umwana w'umuntu yakoze wewe ubwenge bwiwawe ntibugira iherezo uko bukeye nuko bwiza haguma haza innovation ubwo mukreye utuntu bijya biri hajya ntibishobora kwikoresha ako niko karusha umwana w'umuntu azokomara umwana w'umuntu yiyumvira umwana w'umuntu akora uruntu rw'urudege rujamo abantu igihumbi ari umuntu rujamo igihumbi plus de 1000 personnes urumva umwana w'umuntu asanzwe niyo mpamvu rero mu kuyikoresha byasaba yuko wirimita wumve yuko nawe hariho ivyimviro ushobora guterera kuko ico nokubwira coco burya intelligence artificielle nta kintu na kimwe ishobora kuguha utayibajije ico nico cerekana yuko uyirusha nuko none uno munsi ndiko ndasoma ubushakashatsi bwagiye burakorwa n'abahinga barerekana yuko ukwiyumvira kw'abantu gutera kugabanuka cane kuko barushirijeho gukoresha buno buhinga mbere bakavuga ko no mu myaka iri imbere ukwiyumvira k'umwana w'umuntu kuzoba kuri hasi cane ariko bakavuga yuko mu kuyikoresha shira ku munzani balance none wewe uri kuraraba uno munsi abana b'abanyeshuri uyu munsi mengo vraiment bararonse ikintu kivuga ati yo turaruhutse ubu devoir ari mathématique ari ama composition nuguha
ubwo buhinga bukaduha gutonda mu ishuri birashika no ma cadeau tricherie byo mu mashuri ugasanga nimba ari ikibazo kimwe gisaba composition akaha ubuhinga akaca kopia. Hari n'ibihugu uyu munsi gukora ibibazo bandika bitagikorwa, bisaba yuko wewe ari kuvuga bakubaza ukicura ibiri mu mutwe canke ama computer mukayazimya canke ama wifi bakazimya. Uri kuraraba rero inondero yo ngaha mu Burundi ni igiki wobwira nk'abanyeshuri abari ko bariga kugira ngo ntibazokwisange kumbure kwimvira kwabo kwagabanutse canke nibihe bikorwa batakwiye guhereza nk'ubwo buhinga bisaba ko ari byo biyumvira. Okay, murakoze cyane. Ico ni ikibazo ciza kandi c'ingenzi. Burya ico no kivuga ko nuko novuga ubwenge mpimbano, iyi intelligence artificielle sindi ngaha kugira ngo mfate urwaruka rwose ruri mu gihugu ngo ndarubabutse. Ibyo nta sino nabishobora rero, ibyo namvuna navyo noshobora. Gusa ico nobatumirira canke se nobakeburira nuko igihe cyose umuntu ariko arakoresha iyo intelligence artificielle burya muzungu arinza yishiraho, burya hari impamvu ntivyigeze bibicaduka. Eka ntivyigeze bibicaduka kuko ni ibintu vyateguwe kera biriko bishirwa mu ngiro uyu munsi. Nkuko natangiye ndabikubwira no kuvuga irorosha aho ibintu byari bigumye mu kanye sasa ukadusanga biriko birikora. Gusa kimwe cyo nyine no kubwira nuko ibi byo tubera vyiza nuko bigeze ku banyeshure, kuko abanyeshure nama navyumvise umunyeshure n'uwiga ego nama navyumvise kwama uri kuragira ubushakashatsi gira gute wiyungura n'ibindi ni vyiza. Ariko hari igihe bishika ugasanga nk'ubu nk'umwigisha yatanze nk'agakorwa nkuko wari kurabivuga cyangwa composition cyangwa gakindaza, umva ugasanga bobo byabaye nk'ibibagoye. Kandi urabona iki gihe uri kurabiraba ugwaruka aho rugeze ruriga ruba rusa nkaho gwarushe, rusa nkaho amashuri niyohera. Turabona ibintu byarahuraguye, ubu turiga ntivyinjire, urumva turagira ubushakashatsi n'ibiki, urumva bamwe bakavyibagira. Ugasanga nk'umwigisha yatanze nk'igikorwa ugasanga nk'abanyeshuri nka 200 inyishu nimwe, urumva 200 inyishu nimwe cyangwa 30 inyishu nimwe. None aho oye ntumva yuko baba bariko barakora mu buryo bw'irobo, ntumva yuko ubu muntu erego umuntu buzotinda budisparese ugende bupote nyene. Rero urumva igihe cose abantu bazokwiha kumva yuko akantu kose intelligence artificielle, akantu kose intelligence artificielle, akantu kose intelligence artificielle, umva hazogira igihe umuntu azosigara akora nk'irobo. Kandi akoze nk'irobo bizogaragara ko hariho ubushobozi ndemano buva ku Mana buzogenda bugabanuka buke buke, kandi nibwagabanuka buke buke uko kuzoba rukiyononera. Kandi mu gihe biriko biraza womengo nta kibazo, iga ntaco biguteye, urumva nta kibazo bibirimo. Ariko ofira ya mezi umuntu azokwisanga ariko arakora, kuko ni objectif y'umuzungu. Umuzungu ashaka yuko buri muntu wese kwisi, bigezeho muri Afrika na burya batadushakira iciza, bumva bashaka yuko abantu bakora nk'amarobo. Kuko urumva bamaze gukora nk'abarobo ni system izo birikira ba robotize ku buryo niyamara kuba installé mu muntu bazosigare bakontrola umuntu ntaze abe akibananira nkuko byari bimeze mu myaka yahera. Mu misi heze ntabwo nibuka igihugu hariho umuvyeyi yagiye kwitwarira AI. Ukuntu vyagenze, umva afise umwana yagiye kubaza amakuru AI yamuhanura kwiyahura. Hariyahura reka hariyahura ubu rero yaragiye kuyitwarira. Urumva uwo mwana yabajije amakuru AI nyene AI kimuhanurira kwiyahura. Hama nyuma yo kwiyahura ubwo urumva nyine ko yaciye apfa. Umuvyeyi avuga ati reka nze kubaza rero yitwarire AI hama biherere. Ubwo nyine urumva kuko burya buhinga burafise abantu ba nyine no kuvuga aca yitwarira ba nyine bamushumbuje. Ni kimwe rero wari kuravuga mu byo dusaba AI tubanze tubisesangure tuvyiyumvire kuko mu bisanzwe ikindi murantonga ikindi kintu no kubwire ko turushije AI nta emotion
igira ntayigira neza cyane kandi nta mutima nama aho rero niho hari akabijya kuko AI irashobora kuguhanurira ikintu haca hasigara rero hariko harakora umutima nama urazi yuko hari n'abantu basigaye babaza ibijanye n'amahorasiyo ngo yayimbwiye kuno no vyifatamo ngo mu rukundo reka ego mbwira umva bya bibazo bisaba ubwenge bwa kimuntu uriko urabibaza ikirobo nyumvire n'ukuri iki si kibazo akana kamara amazi agateye imbere urumva rero uri kurabiraba ni nk'uko ushobora kugwa nk'akabazo reka ndagwe nk'akabazo gato tumere nk'abasesangura gato nk'ubonye ndashobora kuguha nk'ikibazo nkagwa nk'ikibazo cerekeye ibintu vy'ingo nkakubaza nyene mu buryo busanzwe nturi mu ngo mu buryo busanzwe gusa kugira ngo numve ingene ushobora kwiyumvira hakaba hariho n'uwundi no kibaza ari mu kibazo en soi urumva abo bantu muri reaction baratandukanye urumva zoba zimwe oya sinibaza vraiment uko vyogenda kose kuko wewe inyishu wotanga inyishu mu buryo busanzwe umva ni vya bindi bwa gutanga inyishu kubwo gutanga ariko wawe atanga kubera yuko ari mu kibazo umva ari mu kibazo atanga inyishu tudabore ntihajamo emosi we hajamo emosi kuvuga ati ntunije ndiko ndabiraba bigenze umugore no mwirukana canke abana no bica canke no ngira ukuntu no umva shikayo rero ufate decision uri muri cya kibazo ni uco bibona nico kime na intelligence artificielle rero intelligence artificielle birashika buryo umuntu le fait yuko afise des émotions ashaka gukora ibintu uzubirabe kuko intelligence artificielle ntiregreta oya uje ico rero nico cerekana yuko umuntu afise nani umutima nama urumva kuko intelligence artificielle ni kuvuga ivyo itamitse niyo resultat igusohorera umva mwemuraga ni nk'afite n'umuntu ari mu vyuma niko no vyita umva umuntu ari mu vyuma ntaboneka ni nkakujya kwa Google urabona Google kandi Google ni yakeraga Google urabona nta kintu na kimwe citwa yuko ari resultat info inyishu ishobora kuguha ataco wayitamitse sinibaza witamika ibintu ikakwishura unadetse n'amakosa hariya hejuru irakwereka ati raba ahantu kosora ego nibaza ko uri umwe mu bakoze ubushakashatsi ariko baradukurikira urababwira iki ni gute bategeze rero kubyifatamo rero kumbure ukababwira ati uru rugero kumbure ntuzubaze AI ibyo kuvuga ati ngo urugo ngo rwanje gugenda gute bo tuzokubakana ngo no mutora gute ariko mu bisata by'ubuganga ni sawa bya technology kuduza nk'ibintu kunyarutsa ibintu ni sawa kubijanye rero n'ibyo kwiyumvira kugira ngo ntituzosanga abantu kwiyumvira kwaragiye urababwira iki bo nkuko ratangiye ndabikubwira sinshobora kwiha ihangiro cyo kumva yuko nofata abantu bose mu gihugu cyangwa ugaruka rwose ngo ndarubuze AI ni ikibazo amarimita ariko kavuga ati ahantu gusa ico tuomenya coco nuko note bien menya neza yego numva ni vyiza ko mu gihe uyikoresha kuko mbese iriko nk'ibice ngira nka 80 85 90 bashobora kuba bayikoresha uretse gusa babandi usanga ivy'amarezo sosio n'ivy'ubuzima byarahuraguye ntombaza ico no babwira coco nuko ikibazo cyose boyibaza urashobora kuyibaza ikakwishura ariko hariho ahantu ushobora kugera intelligence artificielle ukayibaza ukavuga ati shaje no kuri kabiza ya je ndiko ndabiraba vraiment cyane je vraiment ndafise ukungene nanje ndavyumva or ibi bintu byose ubona biri muri intelligence artificielle burya biri no mu bantu izi nyishu intelligence ishobora kukwishura biri mu bantu gusa abantu basigaye bizera intelligence artificielle gose paraporo yuko bo kwizera kimwe muri ivyo nukutirusha afukati no cyane isaha ni giki amasaha ndiko ndondera inyishu no tagusa kuri intelligence artificielle mu misegonda sini munota mu misegonda gusika birampa reka ncunguza umwanya umwete urumva mu kugira rero ico mvuze reka rero ndanse ku ntego kuvyiza iyo uri kurakoresha intelligence artificielle uraraba point canke se ingingo zimwe na zimwe
ushobora gucako ikaguha inyishu ukagenda uradevelopa ariko n'ivyakubera ngombwa urabe uze urakoresha ubwenge bw'iwawe karemano kugira ngo uronke inyishu zimwe na zimwe n'ivyagushobokera kandi biranashobotse ni ukuvuga ubonye yuko bidashobotse bwo bari n'ubugaba bwawe n'ivyagushobokera ntuba mu ishamba uba muri societe uba mu kibano hariho abantu benshi cyane bagiye bagukikuze baba bagenzi kumbura ushobora kuba wemera cyangwa utemera abagukuriye n'abatagukuriye ukababaza kugira ngo nabo bakungura ubwenge ashobora gusanga intelligence artificielle yaguhaye ibintu bimwe na bimwe ugiye ku wundi muntu akubwira ati no ya ntuyikurikize iyo muntu ariko arakubwira ikaba ari iyo gufasha par rapport ya intelligence artificielle ugasanga ibintu biriko bitera bigenda neza na ya systeme kuba robotize iriko irafata iyindi ntera mu buryo bumwe canke ubundi. Reka rero tugushimire cyane Cedric kuko tubivuze ntitwobiheza twoharara bugaca. Yes, kajambo kanyuma rero kubadukurikira urababwira iki? Ego rero bakunzi mwese muri ko muradukurikirana turabashimiye gose ubwo twariko turavuga ku bijanye ubwenge karemano ubwo mu rurimi rw'ikinyamazuru bavuga ngo ni intelligence artificielle. Rero nk'amajambo ya nyuma yo kurangiza twashaka tubabwire ko ibi bintu byo gukoresha intelligence artificielle ni vyiza kabisa kuko ni ibintu vyagiye bikemura ariko kandi biracakemura ibibazo bimwe na bimwe muri societe ariko ntitube nk'irobo ntitumere nk'irobo hariho nk'akantu ushobora gusanga gasanzwe ku buryo nawe nyine ushobora kuyikonsantra ukicara hasi ukiyumvira binabaye ngombwa niba ufise n'abagenzi mukakiyumvira ko bikagenda neza ariko no ntidufate ngo intelligence artificielle tuyizere 100%. Ni nk'uko ushobora gufata nk'ikibazo ukayibaza uyibajije mu nyuma dufate muze mubigerageze ugaca ugacibwira ati sha intelligence artificielle iyi nyishu utanze siyo muzora ivyizobishure zabwira ati uvyumva kwiki kuki aho ibitangiye kukumenya kuri umuntu kubw'ivyo rero igihe cyose tuyikoresha se tumenya yuko dutegeza kwiha limite kugira ngo ibintu bishobore kutugendekerako neza. Ikindi kandi no babwira yuko umuntu yarafise byinshi byo kuvuga rero yarafise byinshi byo kuvuga no rangiza mvuga nti kuvuga menshi hajya siko kuyamara ariko kandi akaryoshe nigahora mwitaba noko. Ndagushimiye cyane Cedric kuba uduhaye ivyumviro vyawe tubashimire namwe mwese mwashoboye kudutega amatwi. Rero kino kiganiro mugisangize n'abandi kugira ngo bashobore kuronka amakuru yimbitse kubijanye n'ubuhinga mvaruganda intelligence artificielle. Mwakubona Moses Angelo, bye bye.